Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV aho muri hose aho muherereye. Hariho abantu benshi mudukurikirana muri hagati mu gihugu, hari abadukurikirana muri hanze y'igihugu, muri za Burayi n'ahandi. Reka rero tubaramutse, bamwe ni bwake abandi ni mwiriwe, bivana naho umuntu wese aherereye. Kuri mikrofone ni Pacifique Nduwimana, tubaye ikaze muri kino kiganiro. Tugiye kuganira no Dr. yitwa Keve Manirakiza. Nibaza ko mubona kuri kamera za PITV, ariko kandi ntitworeka kubashimira. Reka dushimire abantu mwese mudukurikirana, dushimire abagira subscribe, dushimire abantu bagira comment bakatubwira ibiganiro ukuntu biriko birabafasha. Reka dushimire kandi n'abagira like, umuntu wese ica aterera muri PITV kugira ngo iyi no channel itere imbere kandi ifashe benshi. Turamushimiye. Reka kandi dusabe na mwebwe kumbure mutaragira subscribe, tubasabe ko mwoyikora n'ibiganiro byacu mukabiraba, mbere mukagira like, mukagira na share, hanyuma mukana commentinga kugira ngo ibintu bigende neza. Turi kumwe rero nkuko nari ndabibabwiye na Dr. Keve Manirakiza kuri kamera za PITV, yaje kuturaba hano aho dusanzwe dukorera. Reka tumuramutse Keve, reka tukuramutse. Ni sawa? Namahoro, ndashima. Yego. Nabwiye abakunzi ba PITV ko uri Keve Manirakiza, mugabo kumbure bakubonye ijyambere kuko ni naryo jyambere tugendera muri studio za PITV. Mu majambo kumbure atari menshi kwibwira abantu gute? Yego, murakoze. Bwa mbere na mbere mbanje kubashimira kuba mwantumiye muri kino kiganiro kugira ngo dusangire ikiyago. Amazina yanje nkuko mwabivuze nitwa Keve Manirakiza. Hanyuma nkaba ndi mu gisata c'ubuvuzi, nkaba muri kano kanya ndiko ndandika igitabo cyo kurangiza amashuri y'igisata c'ubuvuzi Faculté de Médecine muri kaminuza y'u Burundi. Amajambo make nivyo. Murakoze. Keve murumva yuko ariko ararangiza ivyigwa vyiwe. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira ko twagize umugisha wo kukwakira hano. Tugiye kuganira ku ngwara yitwa Hepatite B na C. Murabona yuko ingwara ari nyinshi mu gihugu, mbere ingwara ni nyinshi no mw'isi yose. Nyinshi, hari izikira, hari izidakira, biravana. Mugabo reka turabire uyu munsi hamwe iyi ngwara ya Hepatite B na C. Keve, kumbure duhereye ahanyene, iyo tuvuze Hepatite B canke C, iyi ngwara ni ingwara nyabaki? Ego, murakoze cyane kuri ico kibazo. Ni kibazo kumbure n'abandi bantu benshi bariko baradukurikirana buba bafise bibaza. Ingwara Hepatite B na C bwa mbere na mbere ni ingwara zibiri zitandukanye, zikaba ari ingwara zifata igitigu. No kuvuga tuvuze ijambo hepatite twumva ingwara ifata igitigu. Ingwara zose z'igitigu ntizitwa hepatite, ariko hepatite ni ingwara y'igitigu. Hanyuma rero hari ingwara zitandukanye z'igitigu. Muri izo harimo iziterwa n'amavirus. Amavirus nayo akaba ari mu bwoko butandukanye. Rero ubwoko tugira tuvuge ko no munsi nubwo bwoko burimo virus zitanu ziri mu bwoko bumwe. Harimo virus ya A, virus ya B, C, D na E. No kuvuga ko ari zitanu, ariko muri izo zose B na C nizo zigwiriye cyane, nizo ziteye ikibazo kininiya haba mu Burundi haba no kwisi. Rero nkuko mubimbajije muti none iyo ngwara, izo ngwara za Hepatite B na C zo bari ingwara nyabaki? Iyo umubiri w'umuntu utewe na virus, mu bisanzwe umubiri urafise ukuntu wigwanirira. Nta na rimwe umubiri wicara iyo watewe na microbe iyo ariyo yose, turetse mbere na virus iyo ariyo yose. Rero iyo umubiri uri kurigwanirira
niho hava ukononekara kw'ico gitigu. Ngerageje gutanga akarorero kugira ngo abariko baradukurikirana mushoboye gutahura neza, notanga akarorero ko mu buzima busanzwe. Iyo umuntu agukubise nk'ikofi nk'akarorero hanyuma ntumwishure, burya nta ngwano iza kuba. Hanyuma iyo atangwana ibaye, aho muri namba muri nko mu nzu, ndiko ntanga akarorero gasanzwe, namba muri nko mu nzu nta kiyo kiza kumeneka, bica bigarukiraho. Ariko iyo umuntu agukubise ikofi ukamwishura, hashobora kuvamo ingwano bigatuma n'ahantu muri hononekara. Rero ingwara ya hepatite B canke ingwara ya hepatite C ntiziva kuri virusi yonyene, ahubwo ziva kuri iyo ntambara. Ni ukuvuga iyo umubiri watewe ukagerageza kwigwanirira, nkuko nababwiye yuko aho muriko muragwanira naho hashobora kononekara, ni muri ubwo buryo nyene n'ico gitigu gica cononekara. Hagati aho nashaka kubabwira yuko izo virusi B na virusi C ari virusi iyo zinjiye mu mubiri w'umuntu zigenda zitumbereye ahanini igitigu. Ni ukuvuga ntabwo ari virusi izo kwinjiramo hama ngo ije ahandi haba mu ifyigo canke mu mutima, nizo twita mu gifaransa les virus hepatotrope, uvuga ko zigenda zitumbera igitigu. Rero iyo zitumbereye igitigu hagaca haba iyo ntambara, igitigu kirononekara cane, bigaca bituma umuntu agira izo ngwara za hepatite B canke hepatite C. Ego murakoze. Kumbure turiko turegera imbere muri kino kiganiro, ayo mavirisi yoba va kuki, yoba vahe, bimeze gute? Ego murakoze cyane. Ikintu ca mbere coco abariko baradukurikirana bomenya nuko virusi B na C ni virusi ziba mu muntu gusa. No kuvuga hariho amavirusi atandukanye usanga aba mu muntu agashobora no kuba no mu bikoko, nk'akarorero nka virusi ya COVID-19 muramaze kumva yuko ishobora kuba yaravuye mu gikoko hanyuma ngo umuntu akagira ico gikoko. Ivyo nibivugwa sizo gusa, hari n'ingwara zimwe umuntu agwara bakakubuza kurya nk'inyama kubera ko uyiriye ushobora kwandura microbe. Ariko rero kuri virusi ya B canke virusi ya C zozo ntabwo ari virusi uzosanga ahandi hantu na hamwe atari mu muntu. Bisigura yuko iyo wayanduye, iyo umuganga akumenyesheje yuko ugwaye hepatite B canke hepatite C, ucumenya neza yuko iyo ngwara wayandujwe n'umuntu, wayandujwe n'umuntu, nta handi ushobora kuyikura. Ego hanyuma rero muti none umuntu ayandura gute, bigenda gute? Kuko nariko ndavuga ibijanye n'umuntu yayandujwe, mbega uwo nawe yayikwanduje nawe yoba yayikuye uburyo butandukanye bushobora gutuma umuntu yandura n'ubuwe. Reka tuvuge imwe ukwayo kugira ngo bitworohere. Ubwa mbere na mbere ku kijanye na virus B, ni kuvuga ingwara ya hepatite virale B, ni ingwara yandukira mu buryo butandukanye. Ubwa mbere uburyo bw'amaraso, ni kuvuga ni virus iba mu maraso. Aha anya ndatanga akarorero nk'abantu bidroga, bakoresha amadroga, bakitera inshinge y'amadroge atandukanye bitera mu nshinge, ugaca usanga ukoresheje urushinge rwakoresheje mugenzi wawe, ugaca usanga uwo mugenzi wawe yarukoresheje yaragwaye iyo ngwara atavyuzi, ukaba wanduye. Muri ubwo buryo nyene bw'amaraso novuga nk'akandi karorero nk'abantu bagira ivyo twita amatatuwaje, ni kuvuga bajya abantu bacapa ku mubiri, bicapa ko ku mubiri, navyo nyene uburyo babikoramo ni uburyo butuma umuntu ava amaraso. Rero iyo bakoresheje bijya bikoresho byabo bitobora uruhu vyakoreshejwe n'uwundi muntu, hanyuma ntibibe vyabaye sterilize mu gifaransa, ntibibe vyogejwe neza ku buryo izo virusi zishobora gupfa,
bica bituma umuntu yandura. Hagati aho nabamenyesha yuko ari virusi zishobora kumara iminsi ishika kuri ndwi à l'air ambiant mu gifaransa, ni ukuvuga zitari mu muntu, ziri nko ku bikoresho. Akandi karorero notanga mu buryo bw'amaraso, notanga akarorero k'abantu bitoboza yaba amazuru yaba amatwi n'ahandi hantu hose ushobora gutobora ku mubiri, naho nyene ushobora kwandura iyo virusi ya B. Hanyuma ubwo bwari uburyo bwa mbere bw'amaraso. Hariho n'ubundi buryo, ivyo twita transmission par contact sexuel, no kuvuga ko umuntu yandura biciye mu mibonano mpuzabitsina. Ni kubera ko virusi ya B ni virusi iba muri liquide y'umugabo, y'igitsina c'umugabo, iyo twita mu gifaransa le sperme. Hanyuma kandi ikaba ari na virusi iba no mu malikide ava mu gitsina c'umugore, mu mazi ava mu gitsina c'umugore, ayo twita mu gifaransa les sécrétions cervico-vaginales. Rero murumva yuko iba mu mazi y'umugabo canke mu mazi y'umugore ava mu gitsina c'umugabo canke c'umugore, bigaca bituma ugize imibonano mpuzabitsina n'umuntu agwaye, bica bituma ushobora kwandura iyo virusi ya B. Ubundi buryo n'uburyo ico nobabwira nuko virusi ya B iba no mu maberebere, iraba no mu maberebere, ikongera ikaba no mu mate. Ariko naho biruko la quantité, no kuvuga urugezo rwa virusi ya B iri mu maberebere no mu mate ruto cane ku buryo umuntu atoshobora kwandura biciye muri bijya tumenyereye byo gusomana, ibyo twita embrassade mu gifaransa canke mu konsa. Rero hariho n'ubundi buryo virusi ya B ishobora kwandukira umuntu, ni mu buryo ibyo twita mu gifaransa transmission verticale canke transmission mère enfant, no kuvuga aho umuvyeyi ashobora kwanduza umwana wiwe. Ivyo navyo bikaba bishika mu gihe umuvyeyi ariko aribaruka. Umuvyeyi ariko aribaruka birashika akanduza umwana wiwe, na cane cane mu gihe atakurikiranishije imbanyi kugira ngo amenye amagara yuko yifashe, amenye ko afise iyo virusi. Nkaboneraho n'akaryo ko guhimiriza abavyeyi kugira ngo muze murakurikiranisha imbanyi zanyu, kuko mu bipimo tubagirira iyo muje gukurikiranisha imbanyi, turagira igipimo cyo gupima iyo virusi ya B, ya hepatite virale B. Hama iyo dusanze ufise iyo virusi, hari umuti tubaha ushobora kugabanya les risques canke ushobora gutuma umwana les risques z'uko yandura zigabanuka. Rero nababwiye yuko umuvyeyi ashobora kwanduza umwana ariko aravuka, canke biranashika naho atari kenshi umuvyeyi akanduza umwana akiri mu gitereko mu nda kwa nyina, ariko ntibigwiriye cane. Naho bigashika cane iyo umuvyeyi afise amavirusi menshi mu mubiri, kuko amavirusi, ingwara ziterwa n'amavirusi, virusi mu bisanzwe ishitse mu mubiri w'umuntu sico kimwe n'izirya mikrobe zindi twita amabakiteri. Virusi iyo gushitsemwo ishika ikwinjiramo hama ikikubana kabiri, imwe ica yikubana kabiri, ico twita mu gifaransa la réplication canke la duplication. Ni ukuvuga ko imwe yikubamo zibiri zikikubamwo zine, zimwe zikikubamwo 8, zikabandanya zigwiza na kabiri. Rero iyo umuvyeyi afise virusi nyinshi, ico twita la charge virale, iyo ari nini ya cane, birashika ugasanga yanduje n'umwana akiri mu nda, birashika. Hama ubundi buryo bwo kwandura virusi ya B
ni icyo twita mu gifaransa transmission horizontale, ni ukuvuga ko cyangwa transmission familiale mu kibano hajya muba mu bana hariho abantu usanga basangira ibikoresho bimwe bimwe nk'akarorero nka brosada, ugasanga uhitanye brosada uburosi bw'amenyo, ugahitana uburosi bw'amenyo bw'undi muntu mubana kubera umwizeye ugaca ubukoresha, canke amakazwar ni ukuvuga tujya tuntu bakoresha mu kumwa n'ubwanwa natwonyene ugasanga abantu bakabakoresha kamwe ari babiri canke barenga, kubera ko ari utuntu dushobora gutobora uruhu, ushobora gusanga uwo muntu yagakoresheje karamutoboye uruhu hanyuma akabagwaye nawe ugaca wandura. Ubwo nibwo buryo rero virusi ya hepatite B yandukira abantu. Hanyuma ku bijanye na virusi ya hepatite C nayo yo yandukira abantu ahanini mu buryo bw'amaraso, ahanini n'uburyo bw'amaraso. Ego uburyo bw'amaraso ni burya navuze bwose, yoyo koko ntabwo yandukira umwana ariko aravuka, icyo twita transmission verticale yo yandukira cyane cyane mu buryo bw'amaraso ahanini. Ego murakoze cyane. Bakunzi ba PITV murumva ko ari ibintu bikomeye kumbure Dr ariko aratubwira benshi mutari musanzwe muzi, ariko Dr iyi ndwara ari indwara tora twumva ngo na hereditaire, ngo yavuye ngo na se wabo ngo na sekuru ngo nande ngo iyi ndwara bari bayigwaye, iyi ndwara irashobora kuba hereditaire? Murakoze cyane kuri ico kibazo, ikibazo ciza cyane. Izi ndwara za hepatite B na C ntabwo ari indwara umuvyeyi ayigwaye bisigura ko n'umwana azoca ayigwara. Eka namba ntihagire umwana agira ubwoba ngo data arayigwaye nanje ndayigwaye, kiretse vyaciye muri bwa buryo nababwira bwo kwibaruka nk'iyo mama wawe umuvyeyi wawe akuvyara ari we yayikwanduje, navyo bikaba bitagwiriye cyane. Ariko bundi ntabwo ari indwara iri mu mugwi w'indwara twita ko ari hereditaire ziva ku bavyeyi. Eka n'ukuri. Ego mbega none kumbure sinzi nimba hari ubushakashatsi bwa bwarabaye muri kino gihugu cacu izi ndwara zoba zigwiriye? Ego murakoze cyane. Izi ndwara za hepatite virale B na C ni indwara ziri mu ndwara zigwiriye hano iwacu. Nka twebwe abaganga turakunda kubibona cyane, aho usanga ukorera ugasanga ni nyinshi, abantu benshi barazigwaye, mbere benshi baranaremvye. Ariko uretse no ngaho iwacu gusa, mbere no ku isi yose ni indwara zigwiriye. Nk'akarorero ku biharuro vy'ikigo mpuzamakungu kijejwe amagara y'abantu, Organisation Mondiale de la Santé OMS, vyerekana yuko no kubijanye nka virusi ya B, vyerekana yuko mu mwaka wa 2019 ku isi yose hariho abantu bangana n'imiliyoni 219 bagendana iyo virusi. Hanyuma kandi ibiharuro bikerekana ibiharuro vya OMS nyene bikerekana yuko ku mwaka abantu bangana n'umiliyoni n'igice bandura iyo virusi ya hepatite B. Hanyuma kandi ibiharuro kandi vya OMS bikatwereka kandi yuko abantu bagera ku bihumbi 820 mu mwaka wa 2019 bishwe n'iyo virus, ariko bigeze ku ntambwe ico twita stade iri evoluwe, iyo kumbure turaza kuronka akaryo ko kubivuga ko ivyo twita cirrhose. Hanyuma ku bijanye na virus ya C nayo yoyo ibiharuro ntibiri hejuru cyane nk'ivyo vya B, ariko nayo nyene iri mu mavirus agwiriye. Kandi nagomba ndabamenyeshe yuko virusi ya B ari virusi yandukira cyane
kurusha virusi ya C. Ubushakashatsi bwarekanye yuko yandukira ku inshuro 10 kurusha C, ni ukuvuga 10 fois plus que C. Niyo yandukira cyane, niyo igwiriye kurusha C, ariko na C iragwiriye cyane kuko ku biharuro vya OMS nyene navyo vyerekana imiliyoni 58 kw'isi yose z'abantu bagendana iyo virusi ya C. Ego murumva yuko haba kw'isi yose haba no ngaho iwacu ni virusi iteye ikibazo, ico twita mu gifaransa problème de santé publique. Mbere murumva yuko n'ishami rya ONU rijejwe by'amagara y'abantu OMS naryo nyene ryahagurutse kugira ngo rigwanye izo ngwara. Murakoze. Yego tukumwe na Dr Kevin Manirakiza. Dr, none ibimenyetso by'iyo ngwara byo bari nk'ibi? Murakoze cyane. Izi ngwara za B na C ni ingwara zisangiye ibimenyetso, zirasanga ibimenyetso, ariko mumenya yuko abantu bose bandukirwa n'izo ngwara bose badaca berekana ibimenyetso. Ni ukuvuga ko ari ingwara ushobora kugendana imyaka n'imyaka, nk'akarorero ukayigendana nk'imyaka nka 20 utayizi, mbere n'umwana yayivukanye nawe se kuvuga ngo aca yerekana ibimenyetso, ashobora nawe nyine kuyikurana gushika abo umusore canke inkumi atarayimenya. Nico gituma abantu benshi baza batwitura, baza bageze ku ntambwe yegeye imbere y'ingwara, ingwara imaze kubasinzikaza batigeze bayimenya, ugaca usanga biranagoye kubavura. Ariko ubundi ibimenyetso vy'iyo ngwara ni ibimenyetso usanga no mu zindi ngwara. Rero ntabwo ari ibimenyetso vyiharije ku buryo ubibonye ushobora kuvuga ngo iyi ni virus, ni hepatite virale B canke ni hepatite virale C. Nk'akarorero umuntu agwaye izo ngwara uko ari zibiri ashobora kumeneka umutwe, ashobora gushuha, ashobora kumva acitse inkokora, ashobora kugira uduherehere ku mubiri n'ibindi bimenyetso nk'ivyo. Murumva yuko ashobora kugira ububabare bwo mu nda, amadouleur mu nda akababara, ashobora kugira isesemwe. Ku bana naho, abana barayogwa, ariko abana ahanini ntabwo bari B canke C, biri muri zimwe natangura ndababwira. Abana kenshi bafatwa na A. Ubundi ni ivyo bimenyetso usanga umuntu afise bisa n'ibimenyetso by'izindi ngwara. Nk'ivyo bimenyetso vyose ndababwiye murumva yuko ari ibimenyetso n'umurwayi wa malaria ashobora kuba afise. Hanyuma inyuma y'ivyo bimenyetso umurwayi atangura kugira ibindi bimenyetso, agatangura kubona nk'amaso yiwe ahinduka agasa n'umuhondo, ni ukuvuga aha hera ku maso aho iruhande y'imbonero agatangura gusa n'umuhondo, hagasa n'umuhondo neza. Ni navyo bituma kenshi abagwayi baza kwitura abaganga, canke akagira umukoyo utagisa neza, umukoyo ugatangura kumutera amakenga, hanyuma umurwayi akaza kwitura abaganga. Ivyo ni ibimenyetso, nk'ico kimenyetso c'amaso ahindura ibara ntuzogisanga muri hepatite virale B canke C gusa. Nk'akarorero n'umuntu agwaye malaria ikaze, ico twita paludisme grave, nawe ashobora kugira ico kimenyetso. N'izindi ngwara n'izindi ntuvugira hano ko ari nyinshi. Hanyuma aho ingwara ibitaraja kure, ubundi yigiye kure, iyo wayigendanye, kuko iyo myaka yose uyigendana ibiriko irakonona, ariko utembera mu bantu, mbere nawe wanashima utanayizi. Rero iyo imaze kukonona ikagera ku rwego rugoye,
ico twita stade avancé, icitera ico twita cirrhose. Abantu kumbure bahora bumva ijambo cirrhose mugabo ntibamenye ico bivako. Cirrhose irava kuri izo ngwara za hepatite B na C, ariko ntabwo ari byo byonyine bitera cirrhose. Hari na cirrhose iva ku nzoga nyinshi umuntu yanyoye, hari na cirrhose iva ku zindi ngwara nk'iyo ufise icunyuno citwa fer cinshi, ingwara twita hémochromatose. Hari n'izindi ngwara nyinshi ntokwirwa ndavugira hano kuko ari nyinshi, ariko B na C, hepatite virale B na C nazo iyo zigeze kure zitera cirrhose. Cirrhose nayo rero ni giki? Ni mu gihe igitigu cawe hagera ahantu kikadadarara. Igitigu iyo cononeka cyane haragera ahantu kikadadarara, ntikibe kigishobora gukora neza. Hanyuma iyo ngwara rero iyo ugeze kuri iyo ntambwe ya cirrhose, usanga umuntu atanguye kugira ibimenyetso byo kuvyimba inda, inda ikavyimba nk'irimo amazi, umuntu akavyimba inda, umuntu ntabagifungura, umuntu akamererwa nabi koko akaremba. Mbere iyo cirrhose nayo ntigarukira aho yonyene, nayo itera ija muri cancer. Murumva yuko bibabaje. Cirrhose itera yevoluwa kuri stade ya cancer, iyo twita mu gifaransa cancer hépatocellulaire. Iyo cancer nayo iyo maze kuyigira n'ukuri biba bigoye cyane, biba bigoye gose. Murumva yuko izo ngwara za hepatite B ari ingwara mbi zishobora no guhitana umuntu, mbere zihitana benshi uko twatanguye tubivuga. Rero iyo ugeze ku rwego rwa cancer, murumva yuko igitigu ntikiba kigikora n'ukuri, kiba gisa n'ikitagikora. Kumbure turaza kubishikako ibijanye n'ingene izo ngwara zivugwa, ariko tukiri ku bimenyetso ku rwego rwa cancer canke rwa cirrhose usanga umuntu yataye ibiro, umuntu agati ibiro cane, umuntu ukamuyoberwa neza. Yari umuntu yahorana ibiro 60 canke 70 akamanuka akaja kuri 40, 30, akaba ari umuntu ababaje cane. Ego hari n'ibindi bimenyetso wanashima, kuko iyo ngwara igeze kure cane irashobora no gutuma igitigu kitagikora, bituma yuko habaho umwanda. Umwanda no kuvuga igitigu mu byo gikora harimo ico twita kudetoxifia. Kudetoxi no kuvuga ibiri mu maraso byose bica mu gitigu. Igitigu kikayungurura kikagira épuration. Rero iyo hari umwanda igitigu kitashoboye kwepura neza, bishobora gutuma mbere na n'ubwonko bushikirwa n'uwo mwanda, bigatuma rero umuntu agira n'ibindi bimenyetso by'ubwonko. Hari n'ibindi bimenyetso bitandukanye byinshi kumbure ntitwabivugira ngaho ngo tubimare, ariko murumva yuko ari ingwara ishobora gutuma umuntu aremba. Yego inshuti bakunzi, turiko turagana ku musozo wa kino kiganiro, mugabo Dr. ariko atubwira ibintu naciye numva ndiko ndajugumira, nkibaza ati mbega iyi ngwara irakira, iravugwa, bimeze gute? Murakoze cyane, murakoze gose. Nkuko twabivuze B na C ziratandukanye. Nababwiye yuko B ariyo yandukira cyane kurusha C. Rero naho yandukira cyane, naho ari yombi mu buryo bwo kwandukira, kibabaje nuko atamuti wayo gushika ubu dufise. Ivyo tubikesha ishirahamwe OMS ritumenyesha yuko gushika ubu atamuti wa hepatite virale B uri efficace uraboneka. Yego. Ariko naho biruko, iyo maze kumenya yuko ugwaye iyo ngwara hepatite virale B, naho atamuti uzogukiza woronka, ni byiza yuko wegera umuganga.
ni vyiza yuko wegera umuganga na cane cane abaganga banonosoye ibijanye n'indwara z'igitigu abo twita mu gifaransa les hépatogastroentérologues ukagira umuganga gukurikirana. Aha rero nagira nkebura abantu bamwe kuko mpora n'imisore igendana iyo virus hepatite virale B ugasanga barayizi ariko hakuja kwa muganga ugasanga bagiye mu miti y'ikirundi. Imiti y'ikirundi si mibi kuko la médecine traditionnelle irabaho ariko ngaho iwacu nta vyigwa bihari vyotuma iyo miti itangwa ku rugero rwiza ivyo twita posology ku buryo umuntu yovyizera cane. Ni igisata kitaratera imbere cane. Rero nagoma ndababwire yuko ijya miti abenshi baca baja gufata ariko batayikuye kwa muganga iri mu miti ishobora gutuma n'igitigu gitera cononekara. Rero no basaba yuko umuntu agendana iyo ngwara yo kwegera umuganga akamuha umuti, si umuti uzomukiza ariko n'umuti ushobora gutuma ingwara idatera yevoliwa n'ingoga, idatera itazokurembesha n'ingoga. Yego ni kuvuga iminsi yawe yo kubaho ikongerekana. Yego aho twari kuri virus ya B itera hepatite virale B, hanyuma kuri virus itera hepatite virale C yoyo hariho umuti irakira koko. Hariho umuti mbere ibice 95% kwijana by'abantu bafashe uwo muti barakira. Yego no kuvuga ni vyiza yuko ukurikirana n'umuganga akakuvura hama ugakira, ariko kandi si umuti gusa bijana no kwifata neza, bijanye no gufungura neza. Hari izindi mpanuro umuganga gutekerera kugira ngo ushobore gukira atakibazo. Murakoze. Nshuti bakunzi ba PITV, reka tubashimire ko mwabanye natwe muri kino kiganiro, ariko dushimire by'umwihariko Dr Kevin kuri izo nsobanuro zose atanze kubw'ino ngwara y'igitigu ko mbure iri ahantu henshi abantu benshi kandi atavyo bazi. Dr turabashimiye, twizeye ko nitwasubira kuyikora ko muzotwitaba. Ego ndabashimiye cyane, ariko mu kurangiza akajambo kandi nagomba gutekerera abatukurikirana nuko ingwara ya hepatite virale B naho bumvise ko atamuti ifise, hariho urucanco mu bisanzwe. OMS idusaba yuko umwana wese avutse mu masaha 28 ya mbere aronka urucanco, hanyuma agasubira kuronka urundi izindi doze nka 2 canke 3 inyuma y'ukwezi. Yego no kuvuga n'abantu bakuze mbere barashobora kuronka urwo rucanco, ariko kandi uburyo bwiza bwo kwikingira ni bya bindi nababwira, no gukoresha ubufuko no kwirinda ibikoresho bitobora uruhu. Abantu bakuze rero nabo barashobora kuronka urucanco, ariko koko uburyo bwiza bwo kwikingira nubwo mpejeje kubabwira. Ego nivyo nagomba kubabwira, hanyuma nanje ndabashimiye kuba mwantumiye kugira ngo dusangire ikiyago. Nkashimira kandi n'abariko baradukurikirana aho muri hose ku isi. Mwakoze cyane ku kanya mwafashe kugira ngo mudutege amatwi.